Mama Fatuma nianza ndiko ndatera. Mama Fatuma. Ga Mama Fatuma mvuye gukazi narinje kuruhuka. Mugabo ndabuze nitandiko. Get right here, man. Mama Fatuma, uzomara maza kugeza ryari mu byukuri? Uwo kuraba ufise ubwiza ufise umubiri mwiza, urakana keza ufise ibitayi byiza, nabwo ufise urutayi ruri nk'ingurube, ufise agatayi keza. Mugabo uraba ibintu usigaye ngura. Mu mwaka ngura imatera gatatu Dodoma. Ikurikirana uzoyigura. Get right here, man. Umugore wiri kunsoba ko uratiko n'abagenzi bagiye kuza barantwenga. Pafatu mbabanya sijewe ndarota ko ndi hanze bimba ko naje atavyonze je kuvyukuri mba mbona Mama Fatu jura uramara naza mukurika Imana amatasi umviri kila misi uri ko wisoba ko kwera iki Pafatu sijewe ntaho niyo mpamvu bavuze ngo nta nani ibura kanenge nivyo nta nani ibura kanenge nta nani kabisi ibura kanenge urabona umadame onchera beauty umengo numuhi umengo nagasayira mugabo mwijoro mikoyo uramara maje mama ubu idodo mane wozogura rukuranyumva ubu nozoyigura kiramutse umugore kwisoba ko kwisoba rero nariko ndakubwira ngo burya ikintu cya mbere ndagukundira ufise vraiment mukuru Imana ufise ibintu byiza cyane ufise utunwa twiza Petit comment ça va? Ça va bien. Petit unaitwa nani? None unzi boss. Uzanywe ne makisa sita amasayo kuja Petit. None boss wagomba neganaje kutura vya biboro. Vya biboro mpaka saa sita mbe Mama Fatu atese. Sindaheze. Sindahisha. Okay mahizimana arahisha. Boss. None kurumva akaudere kimikoyo. Kaudere kimikoyo. Cyane ni imate. Oyo ragwaye grippe shareka ivyo ni bicurano gwaye. Erege umuntu agwaye bicurane aza yumva utumoto tutari. Get right here, man. Ikindi naco negere toilette haje. Ndafise akana gasoba. Ndafise akana bita Sami karasoba cyane vraiment. None boss. Imatira none konzi ko atamwana muto mufise. Mugo mwana mbandiko nuva udere yiko none ibi byavuye ibi. Wumvise toilette haje. Petit ni toilette haje afite toilette agira nuka cyane niyo mpamvu. Oya. Ndiko nuva udere imeze nk'imikoyo. Oh yagenda afite akana bita Sami karasoba wewe gasovye umengo ni hene. Akana kitwa Sami. Karasoba umengo ni hene. Jenze umwana yitwa Fatuma kandi arakuze we ntasoba. Nani nihenze. Hama okay. Uriko uravuga no mabarabara. Uriko uravuga ibibera barabara. Okay sha. Urabona ino nzo yiwanje iho riva hari kubati yarava ubwo n'umunsi naza kugura ijojo nce ndahahoma. Irava. Get right here, man. Ndabenetse. Oya umviriza. Petit, tora amafaranga yiwa utaha. Tora amafaranga yakuzanye ugera. Kandi nimikoyo ndabibona neza. Nibiki niyo mpamvu utavyibuha. Uwavyibuha gute ufite amajambo menshi. Umengo ntujya. Toka. Sha ndabikeka mwege sha. Uratwikeka. Toka. Umva. Get right here, man. Niyo mpamvu mutavyibuha. Mwavyibushwa gute. kumbikira ibanga wimvira hajya roko nakubike wonyene ibanga hajya nanse kubera no murigara bari kuza baranwenga ngo papa Fatuma afite umugore we yisoba ko mama Fatuma ngo macenge ndakugurire Pampex uzurambara mu ijoro Pampex sawa mugabo nivyo tugende kwanzira kwa injizi no materiza ni materi